kuri iri genekerezo rya 20 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2020 ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije buramutse butunganya ikiganiro kugira ngo turemeshe twongere tumenyeshe abene gihugu na cane abarimyi b'ikawa hamwe n'abakorera muri ico gisata bose uko ibikorwa by'isize n'ikawa y'ibihumbi 2020 ishira ibihumbi 2021 bigiye kugenda muri iki gihe umwimbu w'ikawa ugeze kwegeranwa mu bice bitari bike by'igihugu nk'uko twabishikirije mu kiganiro giheruka cabaye kwigenekerezo rya 30 umwaka w'ibihumbi 2020 muri iyi myaka iheze byaragaragaye ko amasize n'iyikawa yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye bijanye no kubura uburyo bwo gukora mu mashirahamwe amwe ivyo bigatuma abarimyi bashoye ikawa bataronka amafaranga yabo, amatagisi ya komine ntatangwe ndetse n'amafaranga y'agaciro yavuye mu kawa yashowe hanze ntatahukanwe neza mu gihugu. Ivyo vyatumye leta iza irafata ingingo zibereye kugira ngo izo ngorane zishobore gutorerwa umuti urama. Muri izo ngingo twovuga nko kwishingira amashirahamwe amwe y'abikorera utwabo, amakoperative y'abarimyi b'ikawa hamwe n'amashirahamwe ya leta ifisemo umutahe amasogestar kugira ngo aronke ingurane mu mabanki gutyo abarimyi bashobore kuronswa amahera yabo. Ivyo leta yarabikoze ku buryo burenga imiliyaridi 40 muri aya masizeni 3 arangiye. Aha twagira tubonereho akaryo ko gushimira cane abene gihugu kukuntu bagumye bitaho igiterwa c'ikawa naho hari gihe batatunganirizwa ku gihe mu kuronswa amahera yabo. Leta y'u Burundi rero ifatiye ku vyegeranyo n'amaraporo y'ivyigwa vyakozwe n'abahinga batandukanye bijanye nuko igisata c'ikawa conagurwa bafatiye ku ngorane zatewe nuko leta yakuye akarenge mu gisata c'ikawa hisunzwe icegeranyo cemejwe n'inama nshikiranganje yo kuwa mbere Munyonyo 2019 yahavuye ifata ingingo yo gutunganya gushasha igisata c'ikawa. Ni muri iyo ntumbero nyene itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100/99 yo kuwa mbere Ruheshi 2009 yashiraho urwego rwa leta rujejwe gukurikirana ibijanye n'abakorera mu gisata c'ikawa arico RFIC ryasubirijwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100/1 ryo kuwandwi kwezi kwa mbere 2020 rishiraho urwego rw'ubuhinga rwa leta bwo gukora ibikorwa byose bijanye no guteza imbere igisata c'ikawa. Urwego rwitwa ODECA mu gifaransa ni Office pour le développement du café du Burundi. Leta y'u Burundi rero ibicishije ku bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije hamwe no kuri urwo rwego rushasha ODECA ikaba igiye kurushirizaho gufasha abarimyi b'ikawa mu bice by'ico gisata byose. Aha twabamenyesha kandi ko leta
izokoresha amatonorero yayo yahora koswe n'amasogestar, ndetse ayo yose akaba aherutse gushikirizwa ku mugaragaro urwego rwa leta odeka mu ntumbero yo gutangura kwegeranya umwimbu w'ikawa yo mu isizeni y'ibihumbi 2020 ishira ibihumbi 2021. Leta y'u Burundi ikaba iboneyeho gushimira abo bose bitanze kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Leta y'u Burundi ibicishije ku rwego odeka iriko irakora ibishoboka byose kugira ayo matonorero yose yugurugwe, gutyo umwimbu w'abenegihugu ushobore kwakwigwa atankomanzi mu gihugu cose. Ni muri yo ntumbero nyene leta yifuza kubandanya ikorana n'amashirahamwe y'abikorera utwabo, ariko yerekanye ko abishoboye mu buhinga n'uburyo bw'amafaranga imbere yuko atangura gukora. Twagomba kandi tumenyeshe ko akamo k'abarimyi b'ikawa leta y'u Burundi yakumvise kubijanye n'igiciro bahabwa, ari naco gituma igiciro cibanze kuri iyi sizeni y'ibihumbi 2020 ishira y'ibihumbi 2021 cadugizwe gushika ku bice 10%. Bisigura ko cavuye ku mafaranga 500 ku kilo kikaja ku mafaranga 550 ku kilo c'ikawa nziza ihishiye bita Series A, hamwe n'amafaranga 275 ku kilo c'ikawa y'ibisobwa bita Series B. Leta y'u Burundi ikazobandanya ikurikiranira hafi uko ikawa izobiriko iradandazwa kugira ngo bigenze neza umurimyi abimenyeshwe kandi aharonkere akarusho. Mu kurangiza twagira dusubire gushimira umwe wese kutwigoragira kugira ngo igisata c'ikawa kibandanye gitera imbere, twongera duhamagarira abenegihugu bose, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano n'ubutungane kubandanya dugira urunani mu gukorera hamwe twese mu kurwanya inyuruzwa ry'ikawa na cane cane muri iki gihe umwimbu dutanguye kuwegeranya.